reka turabakunda Kim Kiwi no comedy tugira ngo bakunda Kim Kiwi oya ni bakiya cyane ukiriza rero tugiye kwakira Kim Kiwi no comedy right now avuye Igitega ashitse ubunyene ngaha aje kudutwenza DJ pula batuzimiriza amatara hari ya festival kugira ngo merci beaucoup umviriza banza mureke none banza mureke hari nimubone igikenewe hatabona nkuko kubadida Kim Kiwi amasibe cyane nakaruru cyane twakire Kim Kiwi Amashia s'il vous plaît, Amashia. Merci beaucoup. Asamatara. Allez, on y va. Merci. Coupé. Bon, bonsoir. Mahinduka jemvu ingozi simvuye Igitega. Tuvuye mu giteramo gikomeye cyane gose cyitwa Ntwenza nanje. Nagumanda batangarize ko batwenze bararyoherwa. Nizera ko namwebwe baratwenze bararyoherwa. Igiteramo cyitwa Ntwenza nanje. Baratwenze bararyoherwa. Sasa rero nagomba abandi bakomeje bagiye baracangaha tugire Kristo. Bagiye barashika batwenza bagira iki? Moi c'est pas la même chose. On va faire ça. OK, mwe muri ngaha namwe muri ngaha. Umvise agacere mwagite nta mukomedi nimwe yaciye ngaha mwatekereje bisigura ngo haje undi mukomedi agize iki amen ndiko ndishima mu mukomere mashi ujya mu Slay Queen nta muntu yari ibihumbi 10 aje kubwira umuntu ari kuri scene ngo uje kwishima sivyo none sasa mwebwe muri bamwe mwe muri babiri sivyo ngoma ndabatere inkuru mwebwe mwumvise ahantu haja kaburungu muke muvuga muti tetwa karoroshe mwumvuze ati ndaryohewe mwebwe muri bamwe cyangwa muri babiri nukuvuga bajya mwumvise akaburungu baca bagira tetwa mwebwe namwe mwumvise ahantu hajaga kwabo muke muvuga muti ziba umuntu avuze ziba twarateguranye blague cyane twagiye mumeze neza netwe mwatahuye je cyane netwe sa umunsi umwe mwikomera abashi cyane gose c'est bon alors no musi mfise ama blague menshi nje kubigisha ingene twandika ama blague abakomedia sivyo mugabo imbere yuko dutangura nagomba bahe impanuro imwe muzokoresha mu buzima busanzwe nejo bundi ntuze wubakane n'umuntu mwabaye abagenzi cyane gose voilà ikomera amashi muri itandero mwarahise. This is Buja Night Comedy. Twenga neza ndagusabye atwenga neza ndabati ni nk'abantu bakunda Buja Night bakaba ariko barakamera bakadawumva ngo titwa nukuvuga iki kirazira gukundana n'umuntu mwabaye abagenzi cyane gose. Ndabaha karorero. Merci beaucoup. Mundeke nkine cyane ndita mahinduka ndabiheba jewe kubanida mikomera amashi cyane gose. Sécurité umuntu asubira kuvuga tetwa naziba acaguma ngahanye nako yarishe babasanga ntakinyo nateguye nkubo ukundanye n'umuntu w'umugenzi wawe ndi namye niyumvira fa pass ibaze wagize mariage n'umuntu mwabaye abagenzi cyane gose nta kintu na kimwe ciwawe atazi ibaze mu mubanga yabubatse sivyo muramenyeranye araza makurero ukunda araza ushavuye ingene umeze ibaze muri mu mabanga yabubatse sivyo muriko muraryoherwa urayibona ya masuri twanutse ndiko ngira gutya mwe nawe mwamaze gushika indani muri action gutya
umukobwa araho umugabo araho sivyo urayibona kubera ko muri bagenzi cyane uzamva kubwiye sheri boniza chargeur chargeur ije gukora ikigahaye ndakagura mu urumviriza sheri ndakubaza ikibazo ariko ntumpende yo Is Buja Night Comedy. urabona wowe uri kwihera sheri ndakubaza ikibazo gusa ntumpende yego urankunda nenda kubaza twashitse ngaha ntagukunda wewe ujye mugabo ko twenga cyane ubwo si byagira jemo gantuza umukomera amashi ujye mugabo yes tekinike murayizi nkiniramwo ndashaka umuntu ajijya mbere muri Buja Night Comedy adufashe gusoma kano kantu sivyo umuntu ajijya mbere muri Buja Night Comedy ninde muntu ajijya mbere mu mukomera amashi uyo nyene nivyo sijya mbere uje umuntu ajijya mbere just nivuga turyohega okay uhamenyereye bwa tuganye umwanya ashobora kudufasha gusoma merci sawa papa muhe mikrofone mwitwa gutega chef artiste mumukomera amashi artiste yes artiste shaka uze uransomera tuno tuntu usoma akajambo kamwe hamanga cyanyira ikidasomeka ndagusoma sivyo ndagusomera sivyo bibaho kwihenda basha voilà nukuvuga ngo nkubu iyi ya mbere twagasoma ucubandanya aka gatatu mumukomera amashi menshi cyane artiste voilà imbere yuko artiste atangura nakomanda babwira igenge yo kina mu Rwanda muri Gen Z ejo ni byashobora kugenda gukina muri Gen Z bajya ba comedian uzugira akantu batamenyereye sivyo nkishika abanyarwanda rero bisaba yuko ubuzi ufise effort nyinshi nkishika nagize ka kantu mwanda bagirira ka era bakomye amashu kunyana weze we nagiye numva umukobwa nsohotse gutya ndi kumwe n'umuhungu mugenzi wanje nguzi ko muri gusa bisigura yuko je navyo natahuye je namubwira ati je ndambaye ushima nambaye n'igikwasho ngaha kiriko ka brazadosh Night Comedy. twagiye Arthur ijambo ya gatatu Humoriste devant la justice. humoriste devant la justice no kuvuga iki namye nibaza la fois passée murabona abakomedie ingene tumeze murabona my check ingene twenze nk'umunsi yokora ikosa akica umuntu cyangwa agafata ku nguvu murayibona umukobwa muribaza bamushikanye imbere y'ubucamanza yoguma n'umukomedie kurya nyene nukuvuga baramwakira akaza bakavuga bati mesdames et messieurs twakire uwaraye afashe ku nguvu umwana wiwe Jaja Maicheke kwira n'umukomedie wewe yumva umengo baramwakiriye kuri scene achaza yiruka Buja Night Comedy agashize imbere y'umucamanza mumeze neza nije naye mfashe ku nguvu umukobwa bakawancira imyaka 10 ndiko ndamufata ku nguvu vyari bitiza muwaze je mu polisi yamfashe mon frère uri imbere y'umucamanza urukuzana comedy ngaha ayi ibaze baramushikanye ku musaga n'umukomedi abandanga n'umukomedi arashika imbere y'abajya abantu bose bakamubaza witwa nde umwambere akavuga yitwa Melkiyadi wakoze iki jewe nisha abantu batatu sawa we na witwa nde Maria Roza jewe naroza abana batatu uriya nawe jewe na kinyi bragi tariyo bakachabaza kuri Maicheke bakamubaza wakoze iki mumeze neza mugasho frère turi muri comedy ngaha ayi ijambo rigira kane Non de filles, c'est oui. non des filles c'est oui abakobwa muri ngaha mwikomera amashi ndabasabye mwikomera amashi mwumve igituma kubera iki abakobwa mutazi kuvuga oya yumvikana tukagaruka turi wi mars ndafise umugenzi wanje yarafise umukobwa uwo mukobwa yasavye Imana ati Imana ndagusavye sinze nigere njyamana n'umuhungu umukobwa Imana imubwira ati kugira bikunde uzibige kuvuga oya umukobwa yarafise ikibazo kiyi yaragiye yicara muri saro
gutya umuhungu araza amubwira ati sheri tujye mu cyumba umukobwa ati oya umuhungu acara mukwega amujyana mu cyumba umukobwa yavuze gute oya umukobwa ariko avuga oya sheri oya irikijya hehe baricara ku gitanda umuhungu afata ashira ishimamiro ciwe kuri brochette y'umukobwa uwo mukobwa aramubwira sheri sindabikunda umuhungu aramubwira ati nukuri navyo ntavyo nkunda umuhungu afashe ngaha asharaduza mu yohero umukobwa aramubwira sheri wewe ntandero gira umuhungu aramubwira ati nukuri iyo mfise irantonze umukobwa aramubwira ati wihende upfe ngaho umuhungu acakora hehe nimba mwari muri ico cyumba umuhungu wo gukora hariya muri yohero acamukura umupira w'imbeho umukobwa aracari muri inde oya ndarumva uwo mukobwa sheri imbeho iranyica oya ntacuba acamukura ipantaro umukobwa zine yamwishuye wihinde undabe none ko nayigukuye ndeka ukubona gute acari karavuga oya amukuye ipantaro amukura agasengere sheri we yamubwiye ati sheri mama ibintu akagufata arakwica kabaye nyakubanirwako eraba finale rero umuhungu acarakora ivyo ashaka vyose araheza urazi n'umukobwa yamubwiye sheri ngo ribe irya nyuma ngo yitaba irya nyuma naho rikaba kabiri nuzurenze gatatu uyu munsi bageze ku 10 ngo bakomere amashyi abakobwa oyaye uvuze oya yivuge yumvikane ati umviriza singuha ijambo rya gatanu filime ya Yesu muramaze kuraba filime ya Yesu mwese muramaze kumviriza kagitangura muri rya minsi Yesu agenda i Nazareti Petero aramubona ahitamo guheba amafi akurikira abantu Yesu tubwire uri Mesiya umwami Yesu umwami w'isuma n'abamaraya turamaze kubona ibisa n'ivyo namye ribaza bajya abantu bakina filime ya Yesu mu buzima busanzwe basanzwe bavuga kujya nyene nuba ari mw'isoko baraza gutya mahinduka tupfire muri Buja Night Comedy turamaze kubona abatwenza nkawe ha muribuka bariko baragira udufindo Yesu baramwambuye impuzu ziwe baca baza kuzikorako agafindo wasanga bariko baragwana mata yarayitsindiye ha numuhinga kabisa ibaze mu buzima busanzwe Yesu arankubise Yesu agasha yishura nawe mukubite handitswe ngo mukamenge ntibasamara nukuri ndababwire ugukubise ntumukubite hakwita ikiburanyo nibi mu buzima busanzwe nabone barasara kujya abandi basanzwe basara ijambo rya gatandatu famille des imihimbiri mwikomera amashi mwese nga era c'est normal ndagomba babwire namye nibaza umunsi mwezi gisabo yogaruka yokumigwa mwari muzi yuko mwezi gisabo ari ku gitanda n'umwamikazi bariko barandika blague sivyo bariko barandika blague haba hari umuntu ari muri famille y'imihimbiri ari munsi sivyo ariko aragira iki ariko arafana hewe nimwe mwari muri iyo ndibaza ariko aragira iki ariko arankuraja umwami kugira ngo yandike blague twenza uwo muntu yari munsi yabaryamye gutya umwami uko abuja nawe niko yankuraja komeza mwami fasha komeza mwami aratwaje mwami komeza mwami komeza namye nibaza rero uri kuratwenguka nyene cyane namye nibaza rero uno munsi nta mihimbiri ihari sivyo ibaze nk'uwo cyabashirayo abaririmbyi b'abarundi
bakabashira munsi y'igitanda kurya nyene umwami ariko arandika blague sivyo bagaca bashirayo rinoji niyari mwami wanje komeze ukomeze biranze ndera mahera ayana mahigwe yanje yanyu nidegerabyo mwami agaca heba ivyo arimo agaca aza muzi rinoji vrema namahigwe jende umwami rinoji namye ibaze rero bashizemwo kiriku umwami yaraza hari sivyo ari mu bwami bwiwe ari ku mwamikazi wiwe ku gitanda ciwe kiriku ari munsi umwami aratanguye verbe ya mbere umwami araza hari kiriku agashaza umwami aha ni kiriku turazi yo turi sasa rero umuntu umwami yokunda cyane gose ni Satubi umwami vrema yo kwandika blague neza umwami yoza akambura ya Jordan bon umwami niyambara ya Jordan akikora ko bisanzwe akicara neza umwami kaza ari ngaha akavuga ati ndarengutse umwami akarindira akumva akabura ikintu cyotuma atangura Satubi yari ino ari karaza yo umwami akumva ati Satubi kaza wumva satura ma bafre umwami yumvise bafre hari ivyo yumvise hari acha satura umuririmbyi mwe mwumva ko yojayo bikaryoha cyane ninde sa reka ndamubwire je ndamuzi ni ukuvuga uwo muririmbyi yojayo si umurundi mwamumenye ninde ijambo ry'indimi publicité des églises publicité ndababaze harimo abamizirima ngaha n'abamizirima nta numwe gusha ugiye mukobwa muzo mushorere entre taradanaza ibintu byiza na wewe Ehra rafa passé namye niyumvira mufite ama église mwese musengera ngo sivyo namye niyumvira kubera iki ama église kugira ngo abantu baze gusengerayo kurya abantu bagira publicité y'ibintu bakora sivyo umuntu akaza kubagurira kubera iki mu mashengero tutogira ama publicité abantu bakaza mu isengero bazi kituma baje mu ishengero mwumva gute kubara ka bien katolika ikagira publicité kugira ngo abantu bazi bati tuje muri katolika bimeze gutya bagaca batumira umuntu agira publicité umviriza rero publicité ya katolika kugira ngo abantu baze gusengerayo bandi bo muri Bujana Night Comedy karibu muri katolika twama mu manza pasika bonade noeli ndetse n'umunsi mukuru w'iminyota nibagushira ku mugani kumwe inzoga nyarukira muri katolika umakayeri bakubona katolika twisanzure iyo ni katolika mu wapanekoti naho Yesu nashimwe uba wifuza kugira imihwi ikwiye heba kayeri nyarukira muri panekoti bakubwira ko siporo yakunaniye nyarukira muri panekoti dusenga duhagaze igitari kivuga piano ivuga tuguma duhagaze Yesu nashimwe abamizirima nabo assalamu alaikum alhamdulillah wabona niwe n'umugore umwe cyangwa urongora abagore bane turi mu mizirima abatwenze n'abamizirima gusa hageze guhamba n'ivyirirwa birateba tuguhamba uwo munsi nyere nta rubaho rukenewe kuko tuguhamba mwishuka hamwe n'abamizirima twigamanire mana Zebiya muramuzi ntawe muzi ndagumanda babwira ingene Zebiya byarabananiye kumufata ngahetse gutwenga Zebiya mwari mubizi ishengero ryiwe Zebiya ntiyigeze avuga ngo ishengero rirabaho
ingene vyagenze Zebiya yarashinze urushengero gutya sivyo abantu benshi rero baza baje kurunguruka kwa Zebiya ntibarunguruka abantu bose bari mu ishengero kwa Zebiya n'abantu barungurutse nukuvuga ngo urungurutse warunguruka utera ujayo nibwo bushobozi yari afise umunsi umwe baje batuma umusoda ajeje umutekano waje kuraba kwa Zebiya ingene bigiziye bimeze acaraza afise inkoho azarabundabunda gutya araza gutya arabona Zebiya yari uno munsi ni wajeje umutekano wa Zebiya yamameze gutya ayikora yararungurutse ibaze rero publicité ya Zebiya nayo wowe bakubwira ko wama winyegeza cyangwa urunguruke kwa Zebiya abantu bikumara twenga mwese musengera kwa Zebiya ijambo ry'umunani les restaurants abantu bakunda kujya muri restaurant tugire gutya aye Kamenge Kinama Gisyo Gisandema nivyo inde Kabezi inde Mukike hano ho kumukike baje ngaha nakumanda babwire itandukanyiro ry'ama restaurant yo ngaha ibujumbura amaze kubona n'igiteka nukuri abanyabujumbura mwikomera amashi vraiment mwarahise bafapase nagiye gufungurira ahantu ikomera amashi nivyo vraiment yakome vraiment nagiye gufungura ahantu wow ibujumbura muri sexy vraiment naragiye ahantu mbona umukobwa ibujumbura aje afise akantu mu rwego cy'agapapuro aza bukiye gutya aye araza ashitse ahondi afise na rabero ya rouge à lèvres aberewe kundusha je nje kuguringa araza bonsoir ici vous êtes au restaurant Capline voici le menu umva menu ibiriki ibintu vyose amazina y'ivyo kurya utanatahura ukabibona ko ukaraba umuyeti plafond gusosi muye chaussure blindée kwiyumva ibintu navyo ntahura sivyo gashavuga ati nzanira chaussure blindée umukobwa cyakubwira ati sawa acha amahera urayabona akaja kubwira ati iyi ni code ya wifi prise ngiriya televiziyo ngirya mutubwira gumukunda kuri televiziyo gashavuga ati nkunda pom 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 agaca gushiriramwo pom 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 urumva ni vya bien ukazibona ukiri ngaho agasha kwereka akana kabuto ufyondako kugira ngo ukeneye umuntu acaza kukwitaba d'accord kazusanga ahantu haraga fresh kerekana twareta aho ziri ngaha muri bujana itari ikintu cerekana twareta hiri wumva ufise umusonga ni hagiye inyuma ku matavari ni direct utera ujako Igitega restaurant zaho uraza gutya ni ya miryango mu kugurura sinzi ko muyizi umera nk'uterura gutya munsi era uraduza gutya asha winjira gutya intebe ugenda nakantu kagati kubera iki ibitangurirwa ugakura kibitangure ugasha wicara kugira ngo ufungure ukoresha umuntu agacaza abakobwa basereva Igitega bose basangiye akantu kamwe akiza azarahanagura gutya ntakuramusa ntakunezwe nta meni bagira azaragira audio ivuga gutya ibijombe biharaga amateke ibisosi vy'inguru birengarenga amateke amahera imbere mufise isosi vy'ibigurube ucumubwira icyo ufata ugacumubwira okay nzanira miranje y'ifiriti ushireko ibiharage amashu n'ubugari sivyo acagira iki acagenda umva agiye bisigura ko agiye kugira iki kubizana uzibona garutse ntavyo azanye uzibona garutse dusanga ta firiti zihari ari firiti tuhashira iki ucumubwira ati hari firiti hashire ubushatsa ashasubirayo na bwa bugari nta buhari kandi sani tugira twarure ko yamenetse tuzane iki umviriza nari nakubwiye ibyo uzana genda uzane bijya bisigaye acagenda acagaruka yihangane byahetse byose we warisha imbere uvuga ati sawa usubiza amahera yanje rero
amahera ntasubitswa. Iyi ni resitora ya hehe? Igitega. Tubandanye irindi jambo. Karibu Igitega basha. Karibu Igitega. Ijambo gishenda. Timidite. La timidité, s'il vous plaît. Nizere ko atamuhungu ari ngaha atinya. Ariho? Wewe? Na wewe? Utinye iki jambo? Mubiki? Wewe uri mubiki? Oya ndiko mvuga ubwoba Jean, ari umuhungu akigenda aragira gutya aya. Ageze imbere y'umukobwa. Agenda aragira gutya. Ngo witwa nde? Ntibabaho. Okay, dufate kubabaho, sivyo? Cyangwa abakobwa mwese c'est la même chose. Hari umuntu atinya, ari timide n'umuntu nyene. Nyene. Ntibabaho jewe niko ndabizi. Okay, dufate kubaho, sivyo? Wewe uri hari inyuma, uratinya, sivyo? Uri timide. Hari inyuma harahiye, sivyo? Wowe uri dani harahiye. Hahiye mu kutubwira ko hahiye. Uza kututinya. Ugumayo ni mu mukobwa yarahiriyeyo. Ugumutinya mu kuza kutubwira ko hahiye. Okay, dufate ino hari ko harasha, sivyo? Uraje kutubwira ko hahiye, uza kutugira bya bindi byuko. Uza gushuza gutya. Isawa. Ko harasha. Sijena domet. Uza gute? Uza wiruka. Nk'abandi bose. Ou bien ibaze uhuye n'imbwa imwe yakore française yasatse yakamanjori yavyegeswe yadinashwe yagomaswe yakwekweye ifisama ya urute ngari kiragira muhuye ugumutinya murahuye imbwa iragira kugira we nawe uza kuduti urayibonye wowe uri ngaha uyibonye hajya wari kuragenda gutya ucugira gutya iyo mbwa nimba yasatse kandi aboze ubona indiye cyangwa uriruka nk'abandi bose nta muntu turumva afise inda imbwa yariye hewe umwana musiga ngaho nana akagera kiruka ijambo ry'icumi Maman éduquée devant les invités. Maman éduquée devant les invités. Abantu mufise ba mama cyangwa mufise ba tantine. Je mfise mama w'igihangange. Imbarika twenge ibragi kurikira. Era abagenda ngo ndababwire mama nagatangaza. Ndabivuze kubera ko ari umunsi mukuru w'abakenyezi. Je mama wanje twaramunaniye. Je mfise ubutandero bw'iwanje, grand frère afise ubutandero bw'iwiwe, petit frère aracoma. Petit sere afise inda papa ataha saa munani y'ijoro nta muntu mwashoboye mama rero kugira aduhanure ahengera abashitsi baje hajya abashitsi bicaye muri saro atatangura kuvuga amakosa y'abantu bose je umunsi je ndi umuntu wa mbere je ngira dushe gake mu buzima busanzwe je nuga ndose umwanya ntimubone nsa neza gutya kuri Vanessa yitwa nde sinzi nagiye Pamela era jeno gagaki nagiye numva mama harabashitsi ngaha umukenguza amateka wo mu muryango abantu bose nza numva maratanguye kibi twizere ko namunsi kabashitsi baje woga nawe webona ukimbere y'abashitsi bayahaguruka woge na petit frère nawe numusumba karo hariwe mamuza wumva bashitsi murabika amatelefone yemwe mugabo nibaza ko atabashitsi yo kwiba nawe je narahevye muga karume nibaza kutiba abashitsi nawe grand frère nawe ntazi kwibrosa narumiwe hoho naciye numiwe ndavuga ati mama urahebuka exagera nawe yarameze gutya atangura agira gutya bashitsi nabe ndumva binuka ni imfura yanje yemwe aheruka kuyibrosa igihe tuvyara mutoyi wiwe muga ko mwaje ari ibrosa ndavyize ijambo rya nyuma dutera dusezera merci beaucoup maternité abakobwa bafise abana turamukanya mu izina rya Yesu urasa umwana wewe nibyo urasa umwana Mose ndiko vuga abana mwashigi mwahagarikiye mu bintu byo baskuti ndiko vuga umwana bavure
namwe babwire hanze umuntu agiye kwibaruka bamufata neza kurusha umusoda avuye ku rugamba. Hanze umuntu agiye kwibaruka ikintu cya mbere azazananye n'umugabo wiwe. Ni ukuvuga ngo umumama aza ameze gutya ashyize kuri portaye baca bamuha igitanda bagenda baramuzungurutsako. Ni ukuvuga ngo agenda hehe? Uyu mwana ejo mukumva ariko agendera mu ndege hari igitangaje. Umwana yibarutswe ariko agenda aranyongwa gutya. Umuganga amwakiriye aramujana ku gitanda agahikarita amaguru akabanza kumutera inkuru. Mama ni bon, umeze neza, umugabo araje, bo bavuga mu gifaransa, mon mari arrive. Umugabo agashashika, umuganga akabaza umugore, c'est ton mari? Oui. Allez, tape, un touché. Bagahana agatushe, amuhaye agatushe, un bisou. Amusomye umugabo ari hehe? Ukuvuga uwo mwana akuze azokunda abantu, n'umwana azoba afise igishika. Mu kuvyara rero umugore aza gushina agakino n'umuganga kugira ngo umwana aza kure agize iki anezerewe. Umuganga ajaza gutya. Alors, voilà ce qu'on va faire. Moi je vais dire pousser et tu vas dire oui. D'accord? Allez, pousser. Mfashe kunyene. Nabuza ngo vyari yanyene twago. Era. Pousser. Oui. Pousser. Oui. Et pousser. Oui. Iyo wihereza kana hagize. Bacha bakakira, aho nyene bacha bakakira. Karibu muri Afrika rero umwana mugora aje kuvyara. Usanga batonza ari 20 gutya. 20 gutya. Uzibona umuganga aje gutya. Mwese muje kuvyara. Akagaruka. Simwe ndiko ndabaza gantuze. Akagaruka. Ufise 10,000 nkurikire. Akagaruka. Sinabwiye ko muze mutanga yavunje. Acha yinjira mu bitaro, munyuma wa mbere amwakiriye amusigayo agacaza. Wewe kutambaye ikama mbiri. Nazisize muhira. Kubera kutasize umwana. Ajahira ko karanga muntu yawe urukureke no umuganga n'umupolisi. Ndababaza umwana na karanga muntu bihuriye hehe? Akamubaza karanga muntu irihe? Nayisize muhira. Nta karanga muntu ufise. Murikeneye kuvyara umuntu? Tamuhiri wayo. Acabwira abandi umuntu aziko ndafise karanga muntu shenyoko. Acagenda kwakira umugore akamubwira ingo. Akamushira. Ivyo binuka nibiki? Uribaza ko vyara umwana ameze neza baco nuka gutya. Tambikiza. Gezaho. Bari kibaje utimwesheje. Bakubwiye ko umuganga ngaha asanzwe ari umukwaferi. Nika gusunika sindakubwira. Ugira ubiseseko. Umwana azovuka yaravyaranye agahinda karamwisha kisha abo bana ni bamwe bakora kuri bata. Merci beaucoup, c'était Kim Kiwi comédien. Merci beaucoup. This is Buja Night Comedy.